uno munsi rero nababwire dushaka ingo umugore azana n'umugabo akazana, twese dushire hamwe kuko umuryango ni umwe. Nta mukenyezi wo kwicara aza kuvuga ngo mpa amavuta naje no kubaza none wowe kuri nawe umuntu nkanje wowe nawe wazanya ngahe? Umukenyezi azane n'umugabo azane, dushire hamwe twubake umuryango. Ico gihe nta ngorane tuzogira kuko ntakuzurumya ntuzozuruma. Dushire hamwe twese twumve yuko twubatse umuryango wubatse ata n'umwe aruta uwundi. Abagabo rero je murazoza kumpanuza ingene umuntu aba umugabo mu rugo. Ico biramperaheze ico nobasaba abakenyezi muba aba mbere mu gukingira urugo, muba aba mbere mukingira urugo, kuko burya mworaba neza mugasesangura ibintu vyinshi vyonona muzosanga biva mu bakenyezi. None abahabara n'abagabo ubu abagore barata ingo zabo bakagenda kurondera abandi bagabo kandi ntibaja mu misore. Nimwaba mushaka ko ingo zikingirwa ni mwebwe abakenyezi ubwa mbere. Iyo umukenyezi afata neza urugo, genda musome muri Bibiliya mu gitabo c'Imigani, umukenyezi w'inkerebutsi, umukenyezi w'umuhizi, umugabo ku mutima wiwe uguma kuri we. Mugabo uri umugore gito, umugabo wiwe umutima wiwe woza kuri wewe gute? Acaza gusuma hantu. Abakenyezi gerageza mukingire ingo zanyu, nimwe muteze kuzikingira kuko hariho ingwara yeze usanga abakenyezi ava haja ahantu hariya. Iyo ni impanuro ndabahaye kandi izotuma izingo zacu zikomera. Nico gituma mbere ako sindagatobe kuko niko gakomeye. Umukenyezi, urugo rurimo umukenyezi, iyo ndiko ndagenda ndashobora kuvuga ntajya ahantu hari umwigeme kubera mbonye hakubuye, hajya ahantu hariho umwigeme kubera mbonye hateye amashurwe. None rero murumva kugira urugo rwubahwe, naho abagabo bazoja kubaka inzu nziza hadakubuye haguma hameze nabi. Nico gituma rero uno munsi nagomba kubasaba mugira umunsi mukuru muwugire muri kumwe n'abanega banyu. Mugira umunsi mukuru ukavuga uti uno munsi ndagira ndakubwire ko ari je ngura, kuko umunsi mukuru ni gwacu. None mwe muvuga ngo tubagurire, ntimurashika. Ikiriya kandi babwire ntimuze musubire kuja mu ngwano zitabaho. Ibi bintu byo kumira abakenyezi si ivy'iwacu ngaha mu Burundi, kuko mu Burundi dusubiye mu kahise kacu umukenyezi niwe yarafise uruhara rukomeye no mu nzego z'igihugu. None umuntu ari we yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Hari iteka rirutiryo, umukenyezi mu Burundi niwe yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Umukenyezi mu Burundi yitwa inarugo. Ariko ivyo byo gukumirana bizanywe n'igikoroni. Ntimuze musubire kugwana ingwano aho zitari. Igikoroni gute? Bafashe ivyo bari bafise iwabo bacabizana iwacu, batangura kubona ko umukenyezi ari nk'igikoresho kandi mu Burundi yari asanzwe afise agaciro. None rero twebwe twokwisubirira mu kahise kacu, ndazi neza yuko ingo zacu zokomera, abakenyezi bokomera, twese tukumva yuko tungana ata kibazo na kimwe kihari. Ego nivyo hariho ikumirana ryaciye riza mu mashure kubera ayo mashuri nibo bayazanye, ariko uno munsi turanezerewe ko abakenyezi abigeme mu mashure mbere nibo benshi.